Turabaramukije twongera tubaha ikaze bakunzi ba Flohi Podcast TV mu makuru eka no mu busesanguzi bwo muri kino gitondo itariki zitatu ku munsi wa mbere ni itariki zitatu z'ukwezi kwa11 umwaka no 2025. Amakuru tubagezaho n'amakuru agenda atandukanye ariko reka tubanze tuyahere i Vatikano. Papa Leon yaraye ashikirije ubutumwa mu gihe bari mu masengesho hariya i Vatikano mu Butaliyano. Byagenze gute? Ni papa agaragara nk'ufise akabonge canke agaragara nk'ufise agahinda kubwa Afrika y'uburasirazuba canke y'ubuseruko mu kindi kirundi ni EAC, East African Community canke Afrique de l'Est. Bimeze gute? Papa yagaragaye ashikiriza ijambo mw'inkuka y'imisa yari kirabera i Vatikano asabira Sudani yongera asabira na Tanzania. Yakoresheje amajambo mwumva ko aremereye amajambo kandi ateye agahinda, aho yavuga ati Mana fasha, aho umugwi w'ivyihebe uriko urica abana b'inzira karengane ubica impfu z'agashinyaguro. Ni ibintu tutoshira hano amavideo cyo tureresi nitwemerewe kudushira kuri amurano makuru cyo muri no busesangutse turiko turakora, kubera ni bimwe tuca duhanirwa ugaca usanga vyugaye bitumye bugara no rubuga dusanzwe duhurirako mu guhanahana amakuru n'ubusesanguzi bugenda butandukanye. Mugabo nashaka ndababwire n'ububwa ni ububisha ukungene bariya baroberi canke iriya migwi yabicanyi iriko irakora buriya bwicanyi muri Sudani. Nukuri biteye agahinda, namwe mu bibonye. Ndibaza ko kumbure abari mu magroupe ya WhatsApp agenda atandukanye muramaze kubona ayo mareresi canke amavideo nukungene bako barica abana b'abakobwa baratangura swate bakabasambanya canke bakabakatagura ibihimba. Abadamu bo bose nokurirwa ndabivuga ni ibintu biteye agahinda, aho binjira mu rugo umugabo n'umugore n'abana bakafata umudamu bakamusambanya, umugabo wiwe abona n'abana babona, vyarangiza bagaca bica uwo mudamu umugabo abona n'abana babona, bako barabica impfu z'agashinyaguro biteye ubwoba, kugeraho naho amarira canke amaborogo agera i Vatikano kwa Papa akaba yasabiye Sudani n'izo nzira karengane ziriko ziricwa muri iyo nzira y'agashinyaguro. Yongera asabira Tanzania asaba ko hoba ituze, abanyetanzania bogira ibiyago canke bakagira ivyo basaba mu mahoro, atakwica, atagukomeretsanya, ataguturira, konona eka no gusahura. Ibi byashikirijwe na Papa Leo wa gatandatu. Reka tubashiriremwo akareresi namwe mwiyumvire ukungene Papa yabivuze. Bivuri mu Gitaliyano ariko reka tugerageze kumva hamashe tushe tubandanya nibikurikira. Aha hari i Vatikani mu gisabisho cyo kuri no wa Mungu itariki 2 z'ukwezi kwa11. Cari fratelli e sorelle, atangura agira ati bashinga ntahe bapfasoni, dufise akababaro ntangere kubiriko biraba muri Sudani. Akongera agira ati na cane mu gace kitwa El Fasher, hano hariko harabera ubwo bwicanyi, aho hariko haraba amacakubiri akabije afatiye ku rukoba. Twongera dusaba bikabije imfashanyo canke ivyo bita aide humanitaire muri ako gace, aho abo bicanyi bariko barica inzira karengane bafatiye kurukoba kuko bako barica abantu birabura cane. Reka twe dukoraniye hano dusabire abariko barashikirwa n'ivyo vyago, twongere dusaba Imana ikore ku mitima yabo babisha bariko barakora ivyo bintu, kandi twongere dusabe Imana izo mpande zose zibiri zemere kugira ivyo bita cessez-le-feu canke ceasefire. Twongere duhamagare imfashanyo yihutirwa ariyo aide humanitaire. Mu kurangiza
neza ndahamagariye communauté internationale ikore bwangu inyaruke gutanga umusada canke gufasha abo bariko baritanga mu kuvura inkomere canke imbabare. Preghiamo anche per la Tanzania. Papa bandanya avuga ati twongere dusengere Tanzania inyuma y'amatora election politique cyangwa amatora ya politike yahindutse ibombe risambura gikongera hakabifiramwo inzirakarengane nyinshi. Duhamagare umuntu ari wese ashoboye gukinga bino bihagarare. A tutti buona domenica nel ricordo Kuri cristiano dei mwese nostri uwa defunti. Mungu mwiza muri Kristo Yesu yadupfiriye yadukunze. Ndizera ko twese duhejeje kumva ukungene papa yariko arasaba canke asenga muri no nkuka y'imisa, ndaho toba tutumva twese ivyeka aravuga neza na neza, ariko Somalia, Tanzania n'ayandi majambo agenda kurikira ngira twoba twagerageje kuyatahura. Hama tukiri muri Tanzania nyene kubijanye n'ukungene amatora yabaye kuva igenekezo rya 2029 hakabaho imigumuko canke imyigaragambyo bivana n'ukungene wo bitahura. Hakabaho guturira imiduga, guturira ibikorwa remezo canke ama infrastructure canke inzu za leta, haba amashure, ibitaro, amambulance, amabisi, uramwana ko baturiye n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, amazu y'abaririmbyi, uburiro, baragerageza no kwinjira muri presidence. Narababwiye ko baturiye ni hoteli y'umuhungu wa Samia, hanyuma baragenda barasahura na izine ikora gaze ya Jakaya Kikwete yahora arongoye Tanzania. Inyuma yaho twarabonye Samia atsinda ku bice 97 n'ibice 6 kwijana, aho benshi bace barondisa acaba 98. Twarumvise Samia arahira mu ijoro, twarabonye n'umukuru w'igihugu ca Zanzibar arahira ku mugaragaro muri Zanzibar. Gushika no mwanya na mahoro, nta myigaragambyo ihari, ariko twongere tubabwire ko hari amakuru y'ibihuha ariko aragenda arahuhagiza ko hamaze kwicwa abantu barenga 800 ngira muri kino gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 3 bahava bababwira ko bageze mu miliyoni canke umiliyoni n'inusu. Ariko nkuko tubikesha abari muri Tanzania, bamwe bari muri iyo migumuko ekana bari muri leta ya Tanzania, baremera ko hariho abapfuye, ariko ico gitigiri sico, kuko nta muntu numwe ngo nta statistique zigaragara, nta muntu numwe araja ngaho abaharure. Nico gituma rero ico gitigiri bariko barakorera ko ni gitigiri kiri ya leta gikoma induru kivuga kugira bashobore kuba botabaza ama communauté internationale vya bintu zamva ngo zawo n'ibindi. Nkuko bigaragara Antonio Guterres, umunyabanga mukuru wa ONU, yaramaze gusohora icanditse asaba ko imyigaragambyo muri Tanzania yoba nawe nyene yavuze kujya nyene kwa papa yoba mu mahoro, bagasaba ivyo basaba mu mahoro atakwica canke konona ibi canke biriya, kubera yifuza ko amahoro yoza hariya muri Tanzania. Ariko ibi je nawe turazi neza ko atari ivyo bifuza, kandi kuko izi mvururu zitegwa nabo ni vya bindi nyene baba ko baratugira bimwe bita ngo panya puriza. Tukiri hiyo nyene muri Tanzania, ndabibutse ko umukuru w'igihugu no buvuga ko yabaye wa mbere mu gukeza Samia Hassan Suluhu ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uyu akaba naho nyene numvise atangura kuvugisha abantu benshi ngo ni kubera iki muri Afrika canke mw'isi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ari we yafashe iya mbere mu kuja gukeza Samia. Ndabamenyeshe ko umubano uri hagati ya Tanzania n'u Burundi ni nk'amahasa ibintu twirirwa turabiteba ko dusanzwe tubizi. Umubano uri hagati ya Tanzania n'u Burundi ni mwiza cyane, nico gituma kukeza mugenzi wawe yashikirijwe intsinzi n'urugo canke na komisiyo canke n'umugwi ujejwe gutegura amatora, kandi akongera kanarahira. Ivyo birumvikana cyane kumukeza. Uyundi muntu yamukeje ni
Perezida wa Somalia yitwa Sheikh Mohammed, hariya nawe nyene yitwa Hassan Sheikh Mohammed wo muri Somalia, nawe nyene yarandikiye ugwete arongera arabitangaza ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi ko akeje Samia Hassan Suluhu ku ntsinzi yiwe ku gutogwa ku majwi 97 n'ibice bitandatu. Uyundi muntu yakeje Samia si nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye gusa canke uyu wa Somalia yarakejwe n'ubumwe bwa Afrika, ivyo twakwita Union Africaine canke African Union, imwe bita AU canke UA, biravana n'ururimi ubisomamwo. Aba barasohoye ugwete ujya munsi nyene Samia ahabwa certificate canke urupapuro rugaragaza ko ari we yatsinze amatora y'ubukuru bw'igihugu. Ibi rero nitwirirwa turabiteba ko cyane kuko namakuru amaze imisi, kandi namakuru twese turiko turagenda turakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye cyane izo muri Tanzania, naho bitoroshe kubera gushika no mwanya tuvugana muri Tanzania nta connection barakufye, nta marezo sociaux ariko arakora, nagihe bitangazwa vyaciye kuri TBC gusa ngira nibo bahawe umurongo ukugira batangaze, abandi bose bako bakoresha inzira z'ama VPN. Ama VPN twese turayatahura. Hari benshi baguma babaza none bizorangira gute uyu mudamu, kenshi baguma bakoresha ngo uyu mugore azoshobora kuyobora Tanzania, iyi migumuko bizoteba bikunde irangire. Ego imigumuko itegezwa kurangira vyanka bikunda, kubera ubu Samia yamaze gushikira inkoni y'ukuyobora, arafise gufata ingingo zose zishoboka kugira kingire igihugu ca Tanzania, akingire ubutunzi cyane kuko hariko harononekara ubutunzi bwinshi bwa Tanzania, kuko naho hariko harapfa n'abantu benshi, hariko harononekara ubutunzi akongera hagapfa n'abantu basiga ubuzima. Hari abasiga ubuzima kumbure bahura n'akaje karamana bibereye ahantu bariko bararaba, kubera iyo biriko birabusanga ari abana basohotse, abadamu, abapapa batabirimwo gusa bahagaze baraba ivyo ukugwaruka gwigira. Aho jewe nababwiye ati urugwaruka bahenda ngo ni generation Z n'ibindi, bakarutera ipiripiri, imogi n'amanyama n'udufaranga dukeyi. Twarumvise ko bari motive n'amafaranga kanatsinda naba nabivuze. None nimba vy'ukuri hari ivyo biriko birasabwa muri Tanzania ari ukuri, ni kubera iki biriko birasaba abajene? Ni kubera iki abo Chama cha Mapinduzi, abo bagabo, abo bakecuru, abo basokuru, abo bamama, abo bapapa, abo basore n'inkumi bakuze barengezo generation Z, kubera iki batari mwibarabara? Hamwe no muca mwiyumvira bimwe nguma ndababwira ko aba bahungu n'imisore bariko barabamanipire, bariko baragirwa ibikoresho kugira kumbure bobo bagifise inguvu zo kugumuka, ariko nta nyungu nimwe bazobikuramo. Mushaka kumpinyuza gende mubaza abakenya bakuyeho inyungu iyihe atari abahamvye baryamye mu binogo mumva zigenda zitandukanye mu duce dutandukanye two muri Kenya. Ibi niko bizoruhira kugenda muri Tanzania, bazigaragambya batahe nk'uvuye kurahigirira inarume. Ibi rero nta nyungu izi generation Z zaba za Tanzania, zo Burundi, za Congo, z'u Rwanda, za Kenya, za Uganda, eka kano karere kose ko kayase, nta nyungu nimwe yo kwigaragambya muhenzwe n'abo bantu bakuze. Nimba vy'ukuri bariko barasaba ivyo basaba kabarukuri, kubera iki abo batundurisu ba Chadema n'abo bandi ba Wazalendo, abo bamama mpora mbona bazunza utudrapo, abo nyene baguma musanga muri sentare canke mugasho bamubwira amajambo, kubera iki badafati ya mbere mu kwigaragambya? Bariko barabahenda, bobo bararondeye ivyabo, hari ababironsa n'abandi babibuze, hariho n'abandi bamaze kuyiranda. Mwe mwagwaruka mwe nimwizigame, nimwicunge kugira murabe ko mworondera kazoza kanyu, kazoza k'imiryango yanyu, kazoza k'abadamu banyu, kazoza k'abana banyu, eka n'akabuzukuru n'abuzukuruza banyu. Ibi bintu rero byo kubabesha ngo muraba generation Z ngo mufise imbaraga izinizi, izo mbaraga mufise zo kuja guterura amabi yose, muterura imiduga, mucira imiriro, kubera iki izo mbaraga mutozikoresha mu kurima no korora canke kwiyumvira imigambi y'iterambere, hanyuma mukaja hamwe mukagira urunani. Ugo runani mukora mukuja
kunga ubumwe bwo konona igihugu, muturira amashure, muturira ibitaro, amambirase, imiduga yo kwiyunguruza n'ibindi bigenda bitandukanye, mukwiye kuzikoresha izo nguvu. Izi nguvu bamaze imisi barara amajoro, barara barakoma induru, barara baragira ibiki kuva itariki 29 kurya nyene niyo biyunga hamwe bakaja hamwe bagakotiza igihumbi kuko ntaco babuze c'amatanzania, baba bafise societe nini, baba bafise koperative nini, ariko ubwenge bukosha bugutuma gusara. Rero amakuru yo mu gatondo yarayo nagomba ramenyeshe ko Vatican nabo nyene babijemwo, kandi papa asa nubabaye cyane gose bivanye n'ijambo yashikirije. Ndizera ko mwaryumvise kandi narabemereye ko jewe nta gihuha nzobazanira, ndabazanira amakuru mbanje kwitondera nuko biri aha mu gihe aho bakirindiriye hariya hakurya ya Kanyaru ko birangira muri negative Samia yabogojwe hafashwe igisirikare, nkuko benshi bagumye bambwira ngo wumvise ngo ijambo ry'umukuru w'ingabo, ngo wumvise ujya musirikare ivyo yavuze. Ujya musirikare yabivuze faso yavuzemwo ni figure de style, kandi ndazi kataco akora, niyagikora murazoza mu mpinyutse. Nta ujya musirikare ahava ko bitakudeta Samia, nta ujya musirikare ahava afata uburongozi, oya namba iga ni diplomasi yakoresheje kumbure kugira abajene canke abanyagihugu bumve ko igisirikare kiba kiri kumwe nabo, ari kugira nta kudeta ashoboye gufata, nta ku gihugu ashoboye gufata, nta kudeta ashoboye gutera Samia. Ni mwicare murorere muzoza kumpenyuza hano nyene. Rero ndabakengurukire yara makuru yo mu gatondo itariki 3 z'ukwezi kwa11 umwaka no nyene 2025 nturarangira, ariko amezi yoyo aguma yisonika. Murumva ko dusigaranye imisi mike tukaba dutanguye kwegereza ya misi mikuru ihereza umwaka n'itangurira umwaka, murabitsigenda ikurikirana. Ndabakengurukire rero mwe mukurikirana ibiganiro vya Flow Podcast TV, byabikibiriraho byaba ibi dutegura hama tukabashiriraho. Ndabakengurukire mwe mumaze kugira sabone canke subscribe, namwe mwamaze kwihutira kuja kugira sabone kuri Ingoma Magazine kugira twagure imbuga hwaniro, imbuga tuzoza turayagira ko ibi nabiriya. Ndabakengurukire cyane, nongera ndabibutsa ko nta Flow Podcast TV atamwebwe. Mwarahezagiwe, mugira igitondo cy'umugisha mwe mugiye ku kazi, eka namwe mukariko. Ndabakengurukira cyane. Ciao ciao.